zirafise Yeah. debut zirafise apogée zirafise na déclin ubu turabona ko bari muri déclin nabo nyene ngira barabitahura aho president asigara yisabira imana ko yomwica kuko ataronse inyama zo guha abanyagihugu reka duhe ijambo King Umurundi yamye arandika amaromanima ariko araba abantu bariko barirukanwa uwa Obere niwe nabonye uwa polisi n'ibiki byose King karibu cane muduhe update. Murakoze cyane ntangwe baramutse ndamutse mwese muri kino kiyago namagura mu gushima mu gukenguruka cyane abantu bategura space n'ubu nico mperako ndabashimira cyane kuri this space no kumurategura nakaryo keza ko gusigurira canke kubwira abari kuri kw'igihugu cyabo umunsi Senegal Federation ngaba bigarutse ko ikakoresha ivyo no kwita ikinyoma cyangwa bubeshi mu kubesha abarundi n'amakungu ariko bameze David Rumumeze nk'umuntu yaturiye inzu cyangwa ari karahisha inzu akabona no kwishumozi bidashoboka uno musani igihugu kigeze ahantu hateye ubwoba hababaje cyane hama kishingunda kubabye bati kuri ibintu by'ububeshi ariyo mpamvu rero nkunda guhamagarira abantu bose bashobora gushikana ijuru kuza baraza babwira ukuri arundi bamenye iby'igihugu cyabo uno munsi Senegal Federation irabesha abantu kuri vyerekeye mbere kuri ibintu vyerekeye by'abanyamitahe ngo abanyamitahe mvamakungu ngo baze mu Burundi ariko gacabaruka bakabesha yuko hari abagwanya cyangwa baterekwa umugambi w'abanyamitahe bamakungu gushira imitahe mu Burundi ariko bakibagira ko hagati yabo bonyene aribo bariko batuma abanyamitahe bataza mu gihugu cy'u Burundi bitumwe n'amarumbi yawo bitumwe n'ubube gito bwa bamwe muri bo bwakajya kagwi kabo kadwe nk'ubuye kuri kuka kuri kasi twamabonye ivyo Albert Shingiro umushikiranga n'ugenda rero muri nande makungu aheruka gushikiriza murambabarira mubonye bicitse mfise connection uno munsi nagumye ngwana na connection sinzi byabaye mwumvise bicitse ndashobora gusaba demande gushashingaruke sinzi ko mwabo bice mwakurikiranye ibi byavuzwe na Albert Shingiro benshi ngira ntibashimye kwikaruka ko sate kutabimenya cyane kubiburira umwanya babona ko twese twirukanga muri byinshi umushikiranganje Albert Shingiro arahebutse kuvuga ati aka fiche nibaza ko munsi mwakabonye aho yagize ati abarundi barakwiye kurandurana n'imizi ingero yo kuza barasaba amahera abagwiza tunga b'abanyamahanga baje bazanye imitahe n'imigambi mu Burundi ngo jewe ndonkamo angahe impa aya naya imbere yuko dukorana ni dosiye ndende kumbura batashije kugaruka ko ariko reka ndayice ku mayange ni dosiye ndiko ndakora ko gucashira hanze ejo canke hirya ejo ndashobora kuyishira hanze aya majambo ya Albert Shingiro ni intambara iri hagati yawe na Nyamitwe ambassadeur w'Inyamitwe n'umuyobozi mukuru wa Regidezo uyu engineer Dr. Engineer Major Jean Albert Manigomba ifatinya afere ya $38,000 baheruka gusaba nk'igiturire umunyamahanga unyamerika w'umuzungu yaje agomba kuinvestisa mu vy'igitoro mu Burundi nivyo byatumye rero uyu Albert Shingiro aza kuvuga aya majambo abantu batahagaze ko cyane ntabwo usatse kutamenya canke kugutanka amakuru yagutse kuri ico kintu aha rero yagombye kuvuga abatetsi bari ko barabiganiramwo navuze ko ari batatu ubu bweshi ngaho kenshi baba bahagaze hehe umushikira kanza cyo kuvuga ngo akubwira mu migani akavuga ko abarundi bakwiye kurandurana n'imizi ingendo kuza barasaba amahera abakuza tunga abanyamahanga avuze abarundi murumva abantu bacabayica biyumvira cyangwa bakakumengana abarundi basanzwe ibiki mugabo mu mategeko yategeza kuvuga ati twebwe abategetsi bo muri leta
bafise ingeso yo kwaka amafaranga abanyamitahe bituma bataza mu Burundi. Iki rero nababwiye ko ari dossier ndende ndayigarutse ko nasi nonaheza ngaha ariko mu ncamake nababwiye ko ari ya 38,000 dollars. Ntaguciriyemwo wavuze uti kuko byariko birikata sinumvise neza. Wavuze uti Albert Shingiro yarazanye umu investisseur aba badede bamucora 38,000 dollars canke nawe nyene arimwe mu bayacoye. Oya ntarimwe mu bayatoye ahubwo ni no kwita gute ni kwa kundi hagati yabo badahanana. Donc Albert Shingiro arazi iyi affaire ukuntu umudeje wa Regidezo nabiri nabitwe basabye aya mafaranga 38,000 dollars uwo munyamahanga barayarya biramubabaza. Uwo mugwiza atunga yaraje aje gusa kunasaba umubonano ashaka kwishikirira umukuru w'igihugu aramujuragiza yavuye muri Amerika yabona n'umukuru w'igihugu anasubira inyuma batabonanye. Rero Shingiro uno munsi ntarikara cana waka na ambassadeur Binyamitwe ntarika cana waka na wa umuyobozi mukuru wa Regidezo sinzi ko ni ndagisiguye neza mugabo bizaba biri muri article ndende ndiko nategura nzohora ejo hirya yejo. Nukuvuga kuri ya 2000 resume umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean-Albert Manigomba araheruka mu Bubiligi yajanye na Selemani Kamisi asanzwe secrétaire permanent hajya muri ministeri ya Energie Mine. Mpamvu akora umugwiza atunga w'umunyamerika arababwira amaproje yiwe byerekeye ibijyanye n'igitoro ariko arabakondisha yuko ategereza kubonana n'umukuru w'igihugu ubwiwe Ndayishimiye. Baca rero bacara mwaka 20,000 dollars arayabaha. Baca barumvikana yuko azoza muri foire yari yateguwe. Muraza kuri link ya ubere murabona le 5 septembre 2024 foire yabereye muri Source du Nil ibintu by'ama industry yuko azoca kugira bacabonana n'umukuru w'igihugu. Uwo munyamahanga yaraje hajya mu Burundi le 5 septembre no yari hajya muri Source du Nil. Baramujuragiza baramukoresha mu cyo kwita nk'amano kubera ko byaranze ko namushikiriza n'umushikiranganje wa Energie Mine nibigeze bonabonana ntibabonabonana n'umukuru w'igihugu arinda asubira inyuma bamubwira yuko bidakunda yuko azogaruka mu nyuma gabona n'umukuru w'igihugu. Nyapende ndumva ntegereza mutoyi soma neza kugira mu itahure. Urumva ko CNDD bonyene nibo bakora ivyo no kwita gute ibakunda kudutuka turabanzi b'igihugu nibo banzi b'igihugu ba mbere babaho mu gukora ubusuma cyangwa ubw'igito. Ukabona umushanganje yagiye kwidoga yidoga hakumega n'abanyagihugu hari umunyagihugu wo mu Cendajuru agenda guhura kubonana n'umunyamahanga amwaka amafaranga akakabishingaza mu akabonye ngaha ndashobora gashikaho kahamuma muntu z'abantu bose bagasome. Nta nzabashira reka mbanda rero ofete navuze ko zari intererano nateguye guterera hama Reinhold sinzi yuko muri ko muratwumva ngira King biracitse yari yavuze yuko bishobora kuza kumukira. Je ndiko ndamwumva ariko yariko atubwira ibi yuko donc abo bantu bivye uwo muzungu ayo mahera uwo muzungu yagomba kuza kuresolva ikibazo c'igitoro baca bamucora 28,000 dollars. Nibaza ko nuwo mubona na kawuronso muzungu hama ari ikindi kintu yagira dushikirize mugabo question yindi mufitiye nuko nyene connection iri kwiragorana. Aya mahomanimo ariko araba aba bantu neva ariko arirukana hoba ari ibindi bintu vyinyegeje inyuma nibiturire bariye canke n'amaromanimo ari cosmetique kugira bwira aba ba donateur ati canke aba bailleur de fonds ati raba ndiko ndajegeza system yanje raba bazana mahera nyarukana. Donc iyo niyo yerekeza ngira connection ya mugoye ariko nari nabonye Bob Rugurika ariko arasaba ijambo ngira tuce dusoza tugaruke ku batumire bavuga ko jambo kanyuma turangiza umwanya uri kuragenda. Bob Rugurika sinzi ko muranyumva
King ndumva yego King yagarutse reka King yego aheze King Ego karibu nabwumva dose ndenda yigarutse ko ntaroheza ngahanye amasaha ndabona yagiye ya space ayijemo bari nafatiwe cyane n'ibindi bikorwa ikindi nateguye kuvuga ko ni intambara iri hagati y'aba bagabo nyene bo muri CNDD-FDD bari abantu muri ibi byo guhindagurana mu vyerekeye uburongozi ukabona buriya n'uriya ngo baramuhinduye ewe kambaye muri rusange bagaca basamara mvuza abanyagihugu natwe turimo barundi muri rusange tugaca tugomba gusamara mu kwibaza ko ari neza y'igihugu mugaba ari intambara hagati yabo mu busuma ariko barakora badaba bariko barahuriza ko n'amavyerekeye ubusahuzi canke ubunyonyezi bw'amafaranga reka ngende kuri ka concret y'ibinye nk'iyinyeka nayo nyene ndiko ndayitegura ejo niho nzoyisohora ibi byatumye umuyobozi mukuru w'igipolisi Budomo akugwa agasubirizwa na General de Brigade Ninteretse Joseph iyi ni affaire ya 50 miliyari mu mafaranga abapolisi bakotiza aca muri ajya amabanki commerciale atandukanye aho rero Budomo we yari yaranse yuko aya mafaranga 50 miliyari akugwa muri aya mabanki kubera ko hari akabi k'abategetsi kayagirishije bloqué kariko kayunguka ko kuri interior wipulsa muri ajya amabanki mugabo rero mushikiranganje Martin Teretse wewe agategeka ko aya mafaranga ava muri aya mabanki akaza muri iyi micropole murabona ko hariho microfinance de la police nationale iheru novuga ko ari nka shasha mega nta myaka 3 iramara iyi microfinance rero do la police nationale Martin basaba yuko aya mafaranga avayo muri aya banki ya kera yarasanzwe kubana n'amakotization y'abapolisi kugira ayinjire muri micropole ariko aka kagwi k'abapolisi hejuru hariho Budomo n'icegera ciwe uyu wa Kenya ntiberekwa ibintu byo kuzana aya mafaranga 50 miliyari no kuvuga rero muno munsi mugiye mubona bariko barahindagurana kujya anye muca mwibaza n'intoze rero no munsi muzona yibona muri article Martin yashizeho ujya Joseph kubera ko ashobora kumubangukira mu kugira biyegereze aya 50 miliyari ariko naho nyene surukundo bakunda aya 50 miliyari surukundo bakunda amakotization ba police nzerekana ukuntu nabo nyene bagomba kuyakurako izi nyungu no kuvuga inyungu zahora zija muri aka gukaba police kari karongowe na Budomo be n'icegera ciwe zigaruke kwa ministre kubera ko yari intambara idasanzwe ministre yamaze kwandikira amakete abiri Budomo amutegeka cyangwa amusaba kuzana kuexekita ijayo mafaranga ariko wa Kenya na Budomo baragaya canke barasuzugura cyane Martin bakunda kumwita umusivile ni dossier ndende urumva ko abanyagi batwe gusamazwa n'ibintu byo kuhindagurwa n'intuzeye ibindi navyo nk'ibi byantuzeye bya Obere yatembagaye kuva kera n'umutima w'igihugu Obere no musigeza ahantu hateye ubwoba nkababwira gwera kuva kuri dossier yantuzeye edayeri birajanye n'ibintu vyerekeye ngo abainvestisseurs mwibuka niko nakora kuri dossier Obere na n'umunyamitahe wa assiste Amedegwimba biriya bintu byarakoze ko cyane Obere nababwiye dossier mfise ngani nyinshi ndiko ndazivuga ko ngana zinoheza nzobereka ukuntu dossier ya Medegwimba murabona ikintu yapfunzwe agafungirwa muri documentation y'I Bujumbura amezi n'amezi akarurizwa Igitega atana kimwe ari karazira arakagwi gusa nibaza ko mwabibonye narekanya ukagwi kari kamufunze harimwo n'unyene yarayabogojwe muri Obere bijya byarashize mu kaga isata cha informatique muri Obere murabibona ko Obere no muri no minsi yari mazi imisi idakora neza uno munsi bakoze ejo ntibakora mwarabonye article nakoze Obere gaciza ngo irambeshuje igacivuga ngo n'ivyuma ngo byari byaparanganye ngumuhora wa internet kandi ari kibazo kidasanzwe cyari ndani buri munsi byama byapfuye navyo tuzobigarukako murumva ko CNDD-FDD yishe Uburundi kuva kera muri ibi muri ube bito bwabo nibi rero bavuga ngo guhindagura
wofete bazanaho umuntu bose insuzuguye cyane aramba bariya niba kanyumviriza canke inshuti yiwe buri ngaha uyu muntu mushasha bazanye muri obere no ntatashoboye ni nk'ikoreshwa bazanye ajanye amajambo nokoresha ntiyoborera ariko nta kintu na kimwe aje gufasha canke aje gucungura canke gukiza muri obere nivyo onye ubundi bwo ni intera nyinshi mfise ngano ushikiriza ariko reka ngeze ngaha anye mugamva muri rusange n'ibintu byo kubesha cyangwa gusamaza abarundi bijanye n'ibintu vya vision ngo 2040 ibinye benshi babigarutse ko bakunda kubigarukako nkavuga canke herekana ko ari ububeshi budasanzwe kubera ko CNDD-FDD nta mugambi numwe ifise ishobora kwerekana ko yobirikira kora kugira izoshike 2040 hari cyahindutse ahubwo jewe ndakunda kuyaga n'abategetsi hajya nyine ndani muri bo yakabano bakunda gucishamwe amadivere dutera inkuru utahubwo 2040 2060 babigereranije na vision yo gushikana ahatemba igihugu n'ahantu igihugu kizoba kigeze ku kanyuma sinzi teme numva nokoresha donc babuhambye ubundi babuhambye kubera ko urabone ko imyaka ihera niko ibintu bigenda biyangara hama kuri ibi vyerekeye investisseur juste kugira ndangize abarundi bakwiye kumenya ko atakintu na kimwe bigenda gufasha ku Burundi kubera ko numvise sinzu ngati nuko babivuze yabivuze neza yabitomoye abanyamitahe b'abanyamahanga barabaza baragira amakuguru barakurikirana ivyandikwa ku mbuga bakamenya situation économique situation politique y'igihugu umuinvestisseur wahe yoza n'umutahe wiwe mu gihugu abona neza yuko atayivurisho gifise abona neza yuko abantu birirwa baricwa abona yuko abantu birwanyuzwa agenda gasoma akabona yuko hari abandi banyamitahe bazanye imitahe yabo bishwe bagandaguwe abandi bahunze uno musi n'umunyamitahe wo muri CNDD-FDD mugende kuza bikurikirana mubaza na buke buke hari n'abanyamitahe bwo kwita kwegere CNDD-FDD bariko bahunga bakura mu dufaranga twabo begereza mu bihugu bindi uzokumva umuntu afite udufaranga hajya mu Burundi uza wumva wagiye gushingisha ngo ikintu ngo Zambia ngo ari muri Kenya ngo niyasigaye akorera yamaze guhunga kubera ko arabona yuko ibizimvugo shingiro yakoresheje zibakora ko no musi umuntu afise n'akabutike mu gihugu cy'u Burundi muzona vyumva ugiye ngaha mu za Kamenge umunyagihugu afise akabutike kari mu tuntu tuboneka inyuma y'ukwezi azabona umukuru wa quartier ngo hari amahera ngo yo guterera ngo yibi inye ntumenye bavyadukana babikuye ngo 50,000 ukazibona umukuru w'imbonera kure ngo hari amahera ngo ekatozwa ngo muri Ligue des Jeunes imbonera kure ngo 20,000 no kuvuga bose bamukuraniye ko inyuma y'ukwezi agasanga yagiye kuriha 200,000 300,000 yiyongera ku mataxe y'umurengera oberi isanzwe batoza uwo muntu acazingutwo tuntu twiwe akavuga ati kangene kuraba ho nshitse nko muri Uganda canke za Kenya izo za Zambia za Malawi niyo biriko baratwara utuntu twabo babasigaranye bakagenda gukorerayo ariko no n'igihugu abarundi bonyene bahunga abarundi bavuga ati ndatekeye utwanje ngiye gukorera handi uwo munyamitahe w'umurundi w'umunyamahanga azoca aza kwitega abono kwita nk'amasiha canke abambuzi yobuwaye naho rero ngeza mu gusigurira abarundi yuko ibinye atakintu na kimwe bo vyiteka ko kubera ko ndakunda kuyagacaye n'abarundi ndegereye cyane abanyagihugu usanga bariko barakubaza ngo none ivyo byanyamitaye bariko baraza ngo bigiye gufasha ngo nk'igitoro ngo kiboneke ngo nta munyamitaha azoza gukora gute mu gihugu no musi atana connection gifise nta internet gifise uno musi umunyagihugu ari Bujumbura ahagaze kuri limitere hajya centre ville y'Ibujumbura arakubwira biranse ko twumvikana ahagaze iruhande ya limitere
urumva ni ikibazo kidasanzwe. Uwo munyamitahe azoza gukora n'uwahe mu gihugu kitagira amatara? Hanye nibaza ko benshi bari hanze y'ibihugu barabizi canke barakurikirana barabona ukuntu ibindi bihugu bitera imbere. Ni umuyaga nkuba umunyamitahe azanye ibintu vyiwe gukorera mu gihugu hatagira umuyaga nkuba ntashobora kuhakorera. Ivyo vyose n'ama indicateur umunyamitahe amaya gukorerako akarabirako kugira abone kwiyumvira kuzana umutahe wiwe muri ico gihugu. Bisigura ko rero uno munsi CNDD-FDD ibiriko bavyita gute ndabuza terme yo gukoresha kwidigadiga. Urakoze cyane rero kwidigadiga kubera yenda kwereke nk'umukuru w'igihugu wenyene Evariste Ndayishimiye umaze kumva amajambo amaze gushikiriza akatari gake avuga ko nishavu nyinshi kunda kwivugisha ngo nishavu mugabo ntaba ari shavu ahinda abanyagihugu ngo nuwahe munyamutahe ngo yozane gwimitahe ngo ahantu batagiye ubutungane ngo muca mubica muribuka nk'umujende bigeze gutegera hajya kwa Ndadaye yarafise 200 millions mu modoka. Iyo misu yatanze bankoroka mu iperereza ndamwibuka ndamuzi yitwara baramutegereye burya rero yavise umukuru w'igihugu yavuga ibyo byose yagomba kubivugamo muga ntabitomora neza. None abayibaza ko canke bobo baba bibaza ko bijya biko biravugwa bica binavugwa no mu maradiyo ati amahera nuko yibwe amahera kibwa za BGF ni menshi na amahera ko yibwa za DTB Diamond Trust Bank muravyibuka ni menshi bijya byose birandikwa mu binyamakuru. Ibyo binyamakuru nivyo aba investisseur bagaruka bagasoma none baca baza kwinstara mu Burundi gute. Ndakwereke mu ijambo ya umukuru w'igihugu yashikirije muraza kubisoma cyangwa muravyumviriza wenyene ariyota ntabiserura mugabo umva agacabwira ngo abanyamitahe mva makungu ngo nimuze ngo mu gihugu ngo imitahe yanyu ngo izobikingiye. Nukuvuga wenyene ari umva yamaze kuvuga yuko hari ibitagenda neza abanyamitahe bafise ubwoba ko mitahe itokingirwa. Wenyene ariyizi n'intwaro yiwe agaca agomba kubasamaza canke kubaremesha ko ibintu vyahindutse batuguma baravyo vya kera kubera arazi ko abaje bafise ukuri agaca agomba kubaremesha uno munsi ngo imitahe yanyu bizobikingiwe. Urumva ni nyine cyubeshi babarimwo. Murakoze umva ni byinshi no barambira duhijamba abandi. Murakoze cyane ndangiza ndabashimira cyane Reynold nabandi bose mutegura ama space muhe ijambo abarundi muhe ijambo aba bantu bazi byinshi ku cy'Uburundi aba ba Bobo aba Pacifique aba Jibel abantu bose muzi ibintu byinshi space zaje guhijambo abarundi. Mabona kuno munsi baguma bakaya amakonte barabaza abakira amakonte baje kugwanya ibyo dushikiriza baje kugwanya majambo aca kuri Twitter mugabo muri rusangi space zo kuri Twitter murabona ko zaje guha ijambo abarundi kugira bashikirize ibyo babona ku gihugu cy'u Burundi bashikirize ukuri ku gihugu cy'u Burundi. Ndangize ndababwira ko igihugu cy'u Burundi aho kigeze ari ahantu hatemba ugiye kumviriza cyangwa gukurikirana amadosiye ajanye n'igihugu cy'u Burundi uhakwa kurira ukiyumvira none igihugu kizokizwa nande abanyagihugu canke abarundi no munsi no bakunda kunyandikira ukajambo none kingi ibi bintu bizokizwa nande Uburundi buzokizwa nande bizohinduka. Urumva ibibazo biri mu Burundi ni byinshi mugabo muri izi nzira nyene niho Burundi buzokirira ko tubibona tukabishikiriza tukabivuga n'intambwe. Murakoze. Tukabivuga n'intambwe. Murakoze. Bon, Jiriwe sinzi ko munyumva. Ego pardon je atiro kai kantwaye ego ni reka tugire ko dusezera reka duha abatumigwa bagire bishure banasezeye
ego murakoze kuko jiriwe nari nasavye yuko kumbure King yobanza agaheza intervention yo kugira nishure ku bibazo bari sinzi bamba ko muriko muranyumva Rumata ngira tworangitse Gilbert ikiganiro turabumva Bob ariko aravuga merci beaucoup Bob sindiko ndamwumva sinzi impamvu Allo turakumva Gilbert na Bob tuko turamwumva turindire Bob ashikiriza ijambo jengira nishure ku bibazo bari babajije kandi sinza kuronka umwanya wo kuvyishura vyose uko babibajije ariko kuko bimwe birinjirana hariho abantu bashika babiri babajije bati none habuziki kugira ijya ntwari have ko wumva ibintu bimeze uko abantu bose babonye ko bimeze nabi alors je nibaza ikibuze nuko abo bikora nyene bavyumvikana ingene bo bikora nico kikibuze hanyuma kuko abatari bake muri abo kumbure bavuga ko ari abaopoza twese dushake twishiremo abatanezerejwe n'ibiriko bibera i Burundi benshi muri twebwe turi des irresponsables hari abantu Renaud wavuze ngo opposition yo iri faible ngo iri faiblesse oya je sinibaza ko les opposants burundais cyangwa opposition burundais bari faible ahubwo turi irresponsable donc turi abantu nibaza ko tutabona bon sinza no kubiteba ko kandi ntawe ndomye ko urutoke ariko jewe uko ndabibona na Jacques nishiremwo kuko abantu uno munsi ugiye no kubiraba iyo opposition irimo ikinyoma gusa kujya biri no muri CNDD-FDD aha rero abarundi nibo bonyene bakwiye kumenya by'ukuri rero bati mbega twokora iki twobikorana nabande kuko ivyo nivyo si bikomeye n'abarundi ntibazogume bigira basinda bibazo canke abana nkuko umengo hari umuntu ari wategerezwa kubibakorera canke kubegeranya n'abarundi twese turakwiye kugura amaso tukamenya tuti mbega ninde tubesha ninde twofuma twizera voilà aho niho nogeza hanyuma hari ikintu rero ngomba guhereza ko bambajije ari ikibazo umuntu yambajije sinibaza ko ari witwa no Thibaut quelque chose hari umuntu yabajije ati none ibi bintu vyose twabivuze iyi table ronde ni nkinamico ugiye kubiraba ivyo bavuga sivyo barondera kuko sinavyo bakora sinavyo bariko barakorera ni binyoma aba investisseurs twabivuze barabafunga abandi bakabica abandi bakanabirukana n'imitaye yabo kandi bari bazanye ibintu by'ivyumviro bikomeye tuca dusanga rero yuko ibi bintu bariko baragira ni binyoma alors je hari uwabajije ati none ga Bob wewe ukoresheje ivyo kwiyumvira kwawe cyangwa amakuru wibaza ko ibi bintu bihishije iki a travers ico kibazo hari inyishu yanjemwo ariko yari isanzwe ifatiye ku madosiye n'amakuru tumaze igihe dukurikirana kandi turafise uko tubikora kuko na ibintu byose si ntivyama bica bivugirwa hejuru ariko reka ndababwire intwaro ya CNDD-FDD hariho ubuhinga ifise kandi ni intwaro zose burya ico bita un gouvernement un système politique un parti politique au pouvoir baba bafise ibintu bagenderako no kuvuga surtout le système de renseignement bagenderako no kuvuga mu kirundi ni nko kuvuga bon mu kirundi ndabuze ngene no vyita système de renseignement ya CNDD-FDD bavyigiye muri Afrique du Sud aba Sud Africain nibo baparrain babo nibo babibigishije alors les systèmes de renseignement ziri kwinshi aba CNDD-FDD rero bahisemwo iyo bita endormir l'adversaire sur un autre terrain no kuvuga aba CNDD-FDD système yabo ya renseignement bakoresha no kuvuga nk'ubu bafunze Bob Rugurika baba bazi yuko abamenyesha makuru société civile amakungu azoca hajya gasemerera kavuga imibonano ikaba abantu bose basaba irekugwa rya Bob Rugurika mugabo muri ico gihe muri systeme ya CNDD-FDD bobo hari igihe par exemple baba bariko baracurisha nk'izindi noti za fo canke baba bariko barazana ama container y'amafobie bayakura mu Bushinwa aca muri Tanzania kaza kinjira i Burundi bakayashira mu mabanki kuko ivyo ni ibintu bakoze barantretena des économies parallèles alors nico rero bita nukuvuga gusinziriza umuntu ku kindi kibazo ariko hari ikindi muri ko murakora ibi rero vy'ukuzana ibi bintu ngo table ronde ibi bintu je ngene ndabibona fatiye no kuri kijya kibazo Thibaut Mengo yabajije nimba atari sinibazo ari Amos no kuvuga ko
ariko kwereka amakungu bati raba n'ukuri twebwe twibereye mu vy'iterambere twirajwe ishinga n'ibintu vy'imitahe mushima raba turiko twiteunganiriza inama mpurukokoma y'ukwegeranya imitahe urumva iki nico bereka abarundi n'amakungu ariko mu bindi bariko barakora tuzi neza amakuru dufise abategetsi b'u Burundi na cane cane abategetsi mu vya gisirikare n'abandi bo muri Kongo bamaze imisi bariko barahurira mu ngendo mu bihugu bitandukanye za Turkiya mu Burusiya ejo bundi Moscou uwujejwe G4 uwujejwe vya logistique mu gisoda yarahuriyeyo n'abagenero b'abakongomani harimo umengo abo muri etat major no muri ministère ya défense bari bagiye gusabira hamwe mu Burusiya ibintu vy'ibigwanisho bikomakomeye kandi aparama ibigwanisho marche nini ya cane y'ibigwanisho bisigura ko umva iyo Burundi na Kongo barinze bafatana baja muri ivyo muca mubona ko bifitanye isano nibi bintu vy'amatati amazimisi mu karere ingene bagwaniriza hamwe M23 ingene bamaze igihe bavugira hamwe ko bagiye gutegura ingene botera u Rwanda bagakuraho leta y'u Rwanda ivyo byose urumva ni ibintu bariko barakora mugabo bitariko biravugirwa mu maradiyo bitariko biravugwa à l'international mu makungu nukuvuga rero yuko ibi inyi vya table ronde ça peut être aussi une stratégie d'endormir l'opinion sur un autre terrain nukuvuga bakavuga bati mu gihe turiko turategura iki kintu gikomeye gishobora no gukwega karambara mushima mu karere reka twitegurire ibi bintu vya table ronde hanyuma n'amakungu tuyereke n'ibimenyesha amakuru babona ivyo turimo mugabo gatusanga hariya mu gifuri bariko barategura uwundi mugambi urura no kuvuga ubishe nivyo vyibi mwumva abagwanyi ba mayimayi abo bagwanyi ba FDLR izo mbonera kure uno munsi benshi bamwe bariko barava muri Kongo begera mu kibira aho bariko bariyegeraniriza bavuga ko bashaka gutera u Rwanda hariho ivyo bariko bararirimba bavuga ivyo gusubira kwica abantu nta ubizi ivyo byose rero nivyo nibaza abarundi dukwiye kuraba tukaba maso tukamenya tuti mbe vy'ukuri ibi bintu nivyo turavye ingene attitude ya leta comportement ya leta n'imigambi iri kirakora vy'ukuri biteguriye ibintu vyo kugwiza imitahe naha rero nibaza ko jewe ku bwanje ndafise ingene ndabikurikirana kandi si jeje nyene hariho n'abandi hariho n'ibihugu hariho n'amaservice yo kwisi abikurikirana ivyo byose wumva bariko barafuruguta hariho amaservice abikurikirana naha rero mvuga nti ni naho wese yukuraba ati vy'ukuri ibi bintu bariko baragira biri mukuri naha rero twasanze twese mwumvise yuko na Andre yabivuze ati n'abanyamerika muri klasma y'u Burundi uno munsi bavuga ko c'est un état failli no kuvuga ni gihugu kiriko kirahomba nka kujya akabare ka Salvatore gashobora kuhomba kakugara u Burundi niko CNDD-FDD dirikira butwara ni gihugu kiriko kirahomba aha rero abarundi tukaba dukwiye kuhagabira kuko ni muri uko guhombesha nyene ico gihugu baca bakora ibara iryo bara naryo nta rindi n'umwe wese ukuraba ivyo bariko barakora hanyuma tukiyumvira ahubwo umwe wese kandi uruhara yogira kugira ivyo bintu tubihagarike kuko mwabivuze Andre n'umuhinga arabizi yakoze mu mashira makomeye mpuzamakungu n'incabwenge arinze avuga ko igihugu c'u Burundi c'est un état failli si varisito tuzi ahageza ashobora kumuvuguruza ngo avuge yuko ngo agiye kukigira ngo igihugu kizofasha ibindi ngo mu 2026 bijya avuga ngo umuntu wose uronka ivyujya oya bijya n'amafuti no gusamaza abantu ahubwo bafise ibindi bariko barategura bibi bagaca bashaka kudusinziriza muri ibi vyibi amanama y'abanyamitahe ni twebwe rero bukuraba tukahagabira tukamenya ingene iyo migambi mibi tuzoyihagarika murakoze mugire kandi n'ijoro ryiza abandi kumbure bafata ijambo basozera ego ivyo bona Bob ariko aravuga n'ivyo hamwe na King aba bazungu ntimwibaze ngo ari umuntu yozana ngo $10 million ziwe canke d'euro atagize due diligence atabajije ukuntu ibintu vyifashe n'ukuntu bimeze mwana ashaka iyi space sina professeur Andre wenyene yasavye ko mu gifaransa
twaronse amapression y'abantu bari bipfuza kwiba mu gifaransa ngo kubera ngo hariho abantu b'ababayeri bashaka kuyumviriza. Je nabishuye yuko barafise aba interprete basanzwe bumviriza ama space bakabagirira ama transcription. Niyi bazobigira uko nyene twebwe ni space twateguriye abenegihugu bacu abenegihugu apana abanyagihugu. Anyway apana abanyagihugu reno no gucokozanya rirya jambo ryaje muri wa mugambi rirya jambo urumva nyene ko bariko baranyakuriza abanyagihugu urumva. Bon, tubandanye Rumata duhijambo abashitsi bacu hama docroture. Ego jewe nari nanasinziriye en fait nibaza yuko reka duhe Gustave hama professeur ahita aherezaho. Ego Rumata murakoze cyane gusubira kumpa kano kanya. Nagira ngerageze kwishura ibibazo byinshi bagiye barabaza. Ndibuka yari yabajije ati mbega ko wavuze ko ubutungane buri dependante ya pouvoir executif, ati hari ibindi wigeze kuvuga ati bogerageza bakarectifia rotire ko ibi bishoboka kuri kayakira. Ico nagomvye kuvuga nafatiye kuri ya lettre de mise en demeure abanyamitahe majoritaire n'abaserukira aba individu bandikiye ministre wa justice bamubwira yuko bimirije gusezisa centre international pour les différents relatifs aux investissements, le règlement des différents relatifs aux investissements groupe de Washington. Kwari kugira nerekane nti bobo mu mutima bavuga bati bo dusubiza muri kira hospital ama action yacu batwivye Gustave n'abaciriyemwo iyo muvuze groupe de Washington ni nka kujya twumva ngo Club de Paris, Club de Londres, ibi bintu by'abanvestisseurs ntaho bihuriye bivana na conventionnali nabisiguye mu ntango. Convention yasinywe yerekeye ama traité bilatéraux navuze imwe yerekeye ivya Washington kugira baje muri ivyo no kwita arbitrage international. Ni traité yasinywe muri 84 hama iraba en vigueur Uburundi burayanterina muri 87. Nagiye ndabivuga ni ibintu iyo bazanye imitahe bavuga bati imitahe yacu ntiyogenda ukitegerezwa kuba protege, dutegerezwa gushiramwo clauses nizi. Izo ni convention rero Burundi bwagiye burasinya muri nabivuze mu ntangamarara, donc à titre introductif. Rero ico ngomvye kuvuga n'igiki nagomba kwishura yabajije ikibazo kiri pertinent, ngomba kuvuga nti hako leta yohomba amafaranga y'umurengera plus tard muri condamnation arengeye nayo bari bashizemwe muri investissement, bo rectifia rotire bakabasubiza societe yabo barivye basporiye hamwe no kuyisubiza forme yayo ya juridique yari societe anonyme ubu ni societe mixte. Ivyo vyose vyagize dans le but d'écarter de fond en comble abo ba actionnaire majoritaire. Or uri kurikiza n'amategeko muri code de société yo mu Burundi, aba actionnaire minoritaire azijya parapublique ajya ama société publique yo mu Burundi nta jambo afise mu gihe la majorité ataba yadesize. Biriho twagiye turabisigura byinshi ntavyo nza kugarukako. Rero niho navuga nti iyo barabaza ubwenge bo kwevita pour l'intérêt général de la nation ayo makondamnation yoba nivyo bintu bisanzwe. Rero anyumve muri iyo angle. Sinavuze yuko ivy'ubutungane vy'urazi ko atavyo bakwirikiza amategeko atayo bakwirikiza arakagwi kadesida abajije bakaprika ivyo bababwiye. Yego murabizi ko ariko vyama bigenda. Rero nagomba kumuha umuco kuri ico. Hama hariho abandi bagiye barabaza icokorwa n'ibindi nkuko nabandi bagerageje kubivuga na professeur André Nikwigize aba Dr Bob Rugurika eka nabandi bagiye baragira ama intervention pertinente ba Pacifique. Biragoye icokorwa kubera politique d'abord niyo itunganya ibikorwa vyose vy'igihugu, niyo mutima le cœur w'iterambere rya development. Iyo rero ari mbi n'iterambere ubutungane eka n'ibindi vyose naho yoba sport religion vyose bica bigwa hasi.
niyo igidature politique guide le religieux l'économie le judiciaire le sport tout rero muri ico gihe urayibona nayo iyo politiki ahiye kingi yatubwiye ibintu vyiza afise ama information akomeye ahubwo akenewe kuzogira ikiganiro akatuyagira ku bindi bikomakomeye muri ubwo busuma nari nabivuze nti iyi table ronde ntaciza kudufasha iyi table ronde ni gukwamamaza amakungu ni tourisme abakumbure harimwo n'abaje baba bandi bafise amakaratere bahura n'abandi babandi ati tuzohurira i Bujumbura les vrais investisseurs ntibashobora kuza Obasanjo umukuru w'igihugu yahoze atwara Nigeria mwijambo yashikirije vyinshi biriko biraza yavuze cane muri respect ya droit de l'homme ya gouvernance ya état de droit ati nta munyamitaha ashobora kuzana amahera yiwe ahantu ivyo bintu bitamaze gushinga imizi ati ntimuvyitegerera ati izo ni préalable rero ivyo nivyo novuga mu vyokorwa ariko mbega bizokorwa na ba bantu tuzi ejo muzokwitega usanga hari ba Fabrice Manirakiza benshi ngo n'aba promoteur immobilier ari amahera y'akagwi k'aba officier généraux na les caciques du pouvoir abo batwara bariko baranyegeza muri blanchiment bagaca berekana muri abo bana bavuye Afrique du Sud bari mu mbonerakure muri CNDD ngo bazanye imitahe eka n'abandi shwazi que ça soit en interne à l'externe hama mubone ngo ni vyavuye ngo ari si ya table ronde ngo abaje ni ibintu rero bariko baragira vyo kwidigadiga ataho infructueux ataheziritaba bishobora kuzana biri contre-productif vyo gutesha umwanya ahubwo twebwe abarundi tworaba ati hoko gwiki icokorwa kirazwe no gusenyura irya ntwaro ivyo rero ni ibintu bindi vyo kwiyumvira mu nzira zose kuko tout est complémentaire uharanira agateka kazi na muntu abandanye muri iyo nzira uvuga ku yindi point ya politique canke opposition canke ukundi kuntagwana bose barakonvereja ku kintu kimwe baba biyumviriye une mission noble conveni yigishijwe mu banyagihugu pourquoi pas no ku zindi nzira zishoboka nizi nguvu ntidutinye no kubivuga vyose rero tanke ivyo bintu bitazoja mu ngiro ngo lo systeme bati iriho iveho bizogorana harabaye bapita barajabu baragenda ba Adolphe n'abandi ba Bunyoni barapfunzwe lo meme systeme iracariho se rero yuko derasina mu mizi umuntu akayiramfura akayirandura nico kikomeye cyane naho handi ibi table ronde izoba mu wundi mwaka bagiye baradusigurira professeur ivyerekeye ama vision yabaye ya za 2025 18 40 bazogera no kuri vision 1000 ivyo nibisanzwe kuko tanke ariho bari ni vya bindi nyene bagoma baniganira ministre wa affaires étrangères akavuga ibi nibi yabitubwiye kinga ati bijya avuga bakamahera bagwiza tunga sibindi nivyo bapfa hagati muri bo vyari vyantangaje ko yovuga ikintu d'intérêt public rero ni ibintu bitadusamaza twirirwa muri vya bindi nyene ni la même routine rero pour sortir muri iyo nzira no kurara umuntu agahindura umukenyuro de façon confidentielle bitaza bivugirwa hari bishobora bakuvugirwa ariko bikomeye bikigwa mu mizi hakakora ico bita intelligence due diligence ikomeye mu kugira igihugu kibohoke niho rero nohereza hama hari habashoboye kubaza ibibazo ntashoboye kumva neza ama connexion yazaracika bakakuribo canke no kubandi nka aho sinigeze numva neza ikibazo yagomvye kumbaza de façon directe hama nkabashimiye abatwumvirije bose mwe mwatunganije kino kiganiro Reynold Rumata Gilbert eka n'abari muri cabine technique bose nabo twahari abakoinvite bandi professeur André Nikwigize na Dr Bobo Rugurika mugira ijoro ryiza. Ego murakoze cyane Notre Gustave Professeur André Nikwigize ijambo ni kwayo. Mugure mikro ntitubumva. Nariko mvuga nti ndashaka kuvuga utuntu dukeyi kugira dusozere iki kiganiro hanyuma cyane ndabashimira kuba mwagitunganije ko twahigiye vyinshi twahavugiye vyinshi nagira mvuga ibintu bitatu icambere nuko ivyo mwavuze vyose ivyo twavuze vyose
abatumire canke n'abandi vyerekana yuko igihugu kiriko kiragwa mu manga kandi si kera kizoba caguye mu manga nk'uko benshi babivuga ko ari un état failli. Ivyo rero ni responsabilité non pas ya le parti au pouvoir ya CNDD-FDD, ni responsabilité y'abarundi bose. Nibaza ko hageze yuko abarundi bahagarika kwama biprenya bidoga ngo ibintu bimeze uku nuku. Okay, ni vyiza twaganiye turasangira ibiganiro turavugana aho igihugu kigeze, mugabo harageze aho abarundi bavuga ati none jewe uruhara rwanje uruhe kugira ibintu bihinduke. Ivyo rero nibaza ko hakenewe yuko baba abanyapolitike, baba ari muri societe civile, baba n'abantu ku giti cabo bagira bati umwe wese ahari ati jewe nokora iki kugira ibintu bihinduke. Ico ni kimwe. Ica kabiri nuko nta munyamahanga azoza kubaka Burundi. Ntimuzorindire ngo hari umunyamahanga azoza kubaka Burundi. Bavuze ngo kubera ko ta pression internationale iriho. Nta pression internationale iriho izoba mu gihe abarundi bonyene baterekanye yuko ibiriko biraba byabashegeshe batagishobora kubandanya. Mu 1996 harabaye pression internationale kuko nibaza ko Renaud ariyo yavuze abantu bariko baricwa, hariko haraba ibintu ihonyabwoko rikomeye, hanyuma abanyamahanga baragira pression. Ubu rero abarundi bari mu Burundi baracecekeshejwe ntawe ukivuga, abari hanze nabo baravuga mugabo ntawumviriza, bavuga ati abona nabahaze nibavuge nibaheza bazohora canke bareke. Ivyo rero ntimwibaze ngo hari umunyamahanga bazoza kubagirira kubahindurira intuze intwaro iri mu Burundi. Icanyuma nagira mvuge nuko mu gihe hoba intwaro nziza igihugu co kubakwa mu minsi mikeyi. Navuze ivyabaye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, hariho ivyabaye muri Ethiopia yarubatse igihugu kandi mu myaka mikeyi nayo nyene yari muri ibi bibazo. Igihugu ca Kenya mu 1997 barafatiye abafasha Kenya, barafatiye embargo Kenya, baranga ngo ntibazosubira kuyifasha. Kenya Arap Moi niwe yari president ico gihe, arafata ati ntaco ko nimufate izo mfashanyo zanyu muzigumye. Afata ba Kenya bose aho bari bose barafasha. Uno munsi imfashanyo amafaranga abakenya batanga arengeye kure niyo imfashanyo abazungu batanga baha Kenya canke nabo bagwiza atunga baza gushira muri Kenya. Urumva rero ni ibintu bishoboka kandi si ibintu vyovuga ngo vyofatangwa imyaka n'imyaka, ni ibintu bishoboka mu myaka mikeyi gose. Habuze ubushake, habuze ayo mahoro, habuze uwo mutekano, habuze ubwo butungane butunganiza bose, hanyuma umurundi wese akisanzura akisanga mu gihugu ciwe, akabona yuko afise uruhara mu iterambere ry'igihugu ciwe. Nivyo bintu bikenewe, ni nayo demokrasi izobibaye, kuko umunyagihugu azoba afise ijambo. Umuntu adashoboye kumutunganiza uko avyifuza azomubogoza bahashira uwundi. Umunyagihugu niwe afise ijambo rya nyuma. Ivyo rero bitabaye, nibaza ko n'ivyo vyo kubaka igihugu ntibizoshoboka. Nawe kucubaka nta myaka 20 yorenga Uburundi budasubiye kuba gutoha ngo bube bwiza, bube nyabagendwa nk'uko bwari bumeze kera. Nivyo bintu bitatu nagira mvuge. Ica mbere nuko twumvise yuko igihugu kigeze ahatemba, ariko harageze ko duhagarika kwidoga gusa, turaba umwe wese ahari araba ati je nshobora guterera iki. Ica kabiri nuko nta munyamahanga azoza kubogora igihugu c'u Burundi, abarundi bonyene badafashe iya mbere ngo bafate responsabilité bakibogore, bagarukana amahoro, bagarukane umutekano, bagarukana ubutungane. Hanyuma ica gatatu nuko kubaka Uburundi ntivyofata imyaka myinshi, hari ugushaka kandi abarundi babigizemo uruhara. Nayo majambo nashaka guhereza ko nkaba ndabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro. Nejo bundi hari ikindi murambwira nzoza mperera ivyiyumviro, mugabo ivyiyumviro
ataho bishika naho nyene tuzobisubiramo turabe ese birakenewe ko tubandanya turiko turidoga canke hariho ubundi buryo bwo kwavansa. Murakoze rwose. Ego murakoze cane. Nk'uko Bibiliya ibivuga, burya ijambo ry'umuntu canke ijambo riri inspire riva ku Mana, burya Imana ica mu bantu. Ati nta jambo riva gutyo oya, ni nk'imvura, imvura iragwa igatotesha isi ikazotuma amaplante amera kandi akagwira akamera neza. Aya majambo muvuga mu maspace canke tuvuga mu maspace, ntimwibaze ngo azopfa ubusa, agwa mu mitima y'abantu akayitotesha. Imitima yari yarumye, yari yarataye icizere, imitima yari yarataye kubona kazoza, abantu bari basigara batumva neza iyo two turaja. Abo bantu bazoronka icizere, baronke vision, baronke perspective, hama ibintu bihinduke. Nkuko nabivuze n'ubu ndabisubiriyemwo, izi space ni kubw'abantu bazotwara igihugu abadede bahavuye. Mureke kwibaza yuko bari eternel. Tout change sauf le changement. Nico kintu conyene kw'isi gihari, nuko ibintu bihinduka. Mwese muriko murumviriza, abatwumvirije, ni kugira ibintu bizohinduke, murabifisemwo uruhara, rwaba ruto rwaba runini, murabifisemwo uruhara. Abazotwara, abazoba bari kumwe n'abatwara, abazobafasha, abazoba ari abakonseye babo, abazoba ari abagouverneur, muriko murumviriza kino kiganiro, muriko murumviriza aho igihugu kigeze, abakigejeje ngaho, n'ukuntu bavyifashemwo. Abakunda kuvuga ngo ibi bintu bizoherera mu masase, ntimugire ubwoba. N'uwuzogwana ntazogwana nkuko Dede yagwanye igenda irisha amazirantoki abantu. N'uwuzotwara ntazotwara nkuko Dede yatwaye. Abazoza bose bazoza bameze neza, kuko twarabonye aho mediocrité igeza abantu. Nuko reka mpijambo Gilbert na Rumata, hama duhave duclôtura. Murakoze cane gose mwese. Urakoze Reynold, ndagushimiye ku majambo yo kuremesha abumvirije kino kiganiro bariko urashikiriza, ariko sinorangiza ntakengurukiye abo batumire twasangiye ijambo n'ukuntu bishuye ku bibazo. Mpereye kuri Bob Rugurika, sinzi ko anyumva, ndagushimiye. Hanyuma ndashimiye kandi Bob Rugurika, sinzi ko ndabumva, ariko nta kibazo, nibaza ko munyumva. Ndashimiye kandi Gustave Niyonzima, ndashimiye Andre Nikwigize, mwakoze cyane. Ndashimiye kandi na Rumata twari kumwe muri kino kiganiro cyo kimwe n'aba bose bari ku murongo batwumvirije. Nshimiye kandi na Reno de Butari, we yanyizeye yuko noza kumufasha kuremesha kino kiganiro. Natwe turagushimiye. Wakoze nawe. Hanyuma kandi nanje imbere yuko dusezerana, reka nifurize joyeux anniversaire Reynold. Gerard, urafata kamwe nzoriha. Merci bona Bob, merci sana. Azarufata kamwe nzorugikira facture. Reynold, joyeux anniversaire. Murakoze. Yego, merci Gustave, murakoze cane. Nego nanje ndabashimiye ndabashimiye mwese, ndashimiye Professeur Andre Nikwigize, ndashimiye Maître Gustave Niyonzima, ndashimiye na Bob Rugurika Docteur, ndanashimiye Gilbert yaje kudufasha uno munsi muri space yacu. Cane cane nshimiye namwe mwese twasangiye ijambo, mwintervenye n'abatwumvirije. Ndashimira na Reynold bien sûr, dusanzwe dukora ama space. Hama nkuko Reynold yabivuze, aya ma space dukora ntabwo ari ukuyaga gusa, burya hava n'ibitekerezo, biratanga n'umurongo ico abantu bokora. Burya ntitwokora nk'ivyo abandi bakoze. Nibaza yuko kuyaga havamwo ico umuntu yofundika n'uwundi, habamwo kumenyana, habamwo kumva ibintu vyiza vyokorwa, ama erreur yabaye mu gihugu. Ibi vyose birungura abarundi. Nibaza yuko abana bakiri bato canke n'abasaza bacu b'abarundi barumva yuko Uburundi hageze ko bubogorwa, kuko aho bugeze habi. Nta murundi n'umwe atifuza ivyiza, ahubwo nuko tubibura. Kandi nibaza ko ivyo vyiza dukoranye twese, abashoboka, abavyumva n'abandi bazovyumva nyuma, hogira ikibaye. Nuko rero bitangura, kandi baza uko dusigaye tuvugana, uko dusigaye dukora ama space abantu bakitaba, siko vyatanguye. Ni buke buke, burya hazogera aho dushira ikirenge resultat ikaboneka. Ariko dusabe n'abaza batwumviriza, mwe muduga muvuge, mutange ibitekerezo vyanyu, abandi muvyandike bari nko mu Burundi, na cane cane mutekereze ico gukora coja muri ya resultat twese twifuza nk'abarundi.
hama kugira abantu babe mu mahoro ubutungane busase kuko numvise biteye isoni ibintu vyavuzwe cane hama tukongera tugasaba yuko leta y'u Burundi yofungura abantu bose bari mu gihugu bari muri prison ibarenganya abarengeje ibihano abarengeje igihe co guhanwa hariho n'abariyo bataburanye nukuri kubita gashi burya ibihe biha ibindi nibaza yuko bosubiza amaso inyuma bakibuka iyo bari mu misi imbere ko bafata ubutegetsi bakibuka ko iki gihugu atari c'abantu bamwe ni igihugu c'abarundi bose ata muntu avuye inyuma na cane cane bibuke ko bari kuvyara burya ni vyiza ko twoza turagira ivyiza abana bacu tuvyara ntituragira ivyo twe vyatunaniye murakoze cane Reynolds mugire ijoro ryiza mwese naho ubutaha murakoze cane Ego, merci Rumata, merci Gilbert, merci professeur André Nikwigize, merci Maître Gustave, merci Dr Bob, merci Muhozi, merci Pacifique, merci mwese mwafashe ijambo basenya mwiza abo bose mwese nibuka ba Clarisse tout le monde ndondeza nabo nibagiye Ray dusangiye izina voilà mwese muriko muratwumviriza ndabashimiye ko twabanye neza ikiyago ciza nipfuriza twese nko muri myaka ine iza kuza itazorenga twoshobora kuzogira bino biganiro twicaye iwacu mu Burundi twazanye aba investisseur amahera tota miliyardi yuzuye tumeze neza cane nuko Imana ibahezagire ibahe kuryama neza ibahe kwa borda ino weekend izotangura ejo vendredi neza mwese vraiment muvyifatemo neza mu vyo murimwo musayangane kandi mugwire nta laptop mfise hafi yo kubashiramwo umuziki wo guheraheza mu nyemerere clôture gutya nyene murakoze cane Merci.